nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda, nimahazwa mukama. Muri rya minsi Yesu yabari abigishwa biwe ati, nta udomeka itara ngo aryubike ku rujo canke ngo arinyegeze mu rutara, ariko arishira habona ngo abinjira babone iyo baca, kuko atacanyegejwe kitaruhira guseruka, kandi ntacagumye mu mpisho kitazogaragara ku murango. Nimwitegereze ivyo mwumva, kuko uri n'icyo afise bazomwongerereza, nawe utaco afise n'utwo nyene agira ngo arafise bazotumwaka. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu bisomwa vya mbere tubaye nk'abajabuka, twari tumaze igihe tuzirikana ibisomwa bizananye mu bwuzure bushasha, bwuzure bwa kabiri. Turagarutse mu bwuzure bwa mbere muri iyi minsi nka 15 iri imbere yacu. Tuzozirikana cyane cyane amajambo y'Imana azananye mu bitabo vyitwa ibitabo by'ubwitonzi, les livres sapientiaux. Uyu munsi tukaba duhereye kuri iki gitabo c'imigani. Iki gitabo c'imigani ni gitabo nogira ntikidakenera gusigura, ahubwo no gusoma nyene umuntu akazirikana akagira gwiwe impanuro nyinshi nziza zirimwo, impanuro z'ubuntu, impanuro z'ubwitonzi, impanuro zo kuba abantu bazi gushishoza, bakamenya mbere no kurangura ikintu cyose mu mwanya waco ku rugero rwaco. Mu bisanzwe ni impanuro twumva yuko zitumirira umuntu kuba umuntu bita mu gifaransa umuntu de bon sens, umuntu ari équilibré, umuntu atari umuntu w'inkomwa hato umenga atwarira hejuru nk'urube yagwe bihunda, umuntu kandi mugabo atari umuntu umenga araho atinya ataco yimariye, mugabo umuntu azi kumva no gushishoza ikiroranye, akacihambirira ko akakirondera mbere akamenya no kugisangira n'abandi. N'impanuro zitubibamwo ubuntu busanzwe imbere yuko tuba mbere n'abantu baba Kristo. Ubu Kristo bushinga imizi mu bumuntu bwiza, kuko ntibworonka aho bushinga imizi. Mbere izi mpanuro ni impanuro dusanga kumbure no mu mico yindi, eka no mico yacu abarundi. Hari impanuro nziza z'ubwitonzi z'abantu bazi kugendera ibanga, ubushinga ntahe, ubupfasoni. Zijya zose si ibintu bomenga gusa, ni ibintu bizanana mu mico. Ijambo ry'Imana rikatwereka riti harimwo Imana yimenyesheje kare ikazirimenyesha umutima w'umuntu. Nubwo umuntu adaca ayihamvya neza gose mu mwuzurira wayo, Imana yonyene yarabaye irategura umuntu, zikaba n'impanuro zigaruka mu gatima mpanuzi k'umuntu. Ni hamwe ijambo ry'Imana rigira riti umuntu yaremwe ku ishusho y'Imana. Nakaryo keza kugira ngo natwe turabe ingene mu buzima bwacu turondera kwiyubaka, tukiyubakisha bene iyi mico myiza, impanuro nziza, tukaba abantu bari équilibré imbere y'Imana no muri ubu buzima, abantu de bon sens. Hari igihe ubona abakristo kabona umenga birashika kumbure ugasanga umukristo arushobora kuba yumva ibintu mbere agatanga abandi kuvyumva kare, ukamenga imbere y'abandi benshi batavyumva umenga no mupayu, ariko ari gihe usanga ari umupayu bidashingiye mu kintu cyiza, mu kintu cyiza kironderera ineza ubuzima bw'abantu. Gusaba umukama kugira ngo natwe ubukristo bwacu buserukemwo ubuntu, ubwitonzi, ubupfasoni, ukwiyubara, ukwigerera,
hano abakristo usanga umenga birabagora kwigerera, uhereye ku karimi usanga abantu nitwumva yuko kwigerera mu rurimi ko ari uburyo nyabwo kwinahaza Imana, kuko Yakobo arabigaruka ko gose ngo ururimi rwacu nibwo dukoresha mu kwinahaza Imana, ari ugasanga kandi nibwo tugaruka tugakoresha mu gusambura abandi, mu gukomeretsa, mu konona, mu kurya umutima, mu kubesha, mu kurementanya, mu ibintu byinshi ugasanga ruriko ruronona umuntu. Pondere amaze guhura n'Imana ukabona ingene adapfa kuvuga umenga aravugaguzwa, n'igihe atera n'inkuru ukumva yuko atari inkuru zipfuye kuzuko. Amenya kwiyubara, amenya kubaha Imana, kandi icyubahiro ciwe afitiye Imana kigaseruka mu kungene amenya kwitondera ubuzima bw'abandi. Hariho abantu uhora wumva ingene rimwe bavuga ukazibona agomba guca yatagura ibintu ko sans discernement, sans équilibre, sans discrétion, adafise urukundo gukuri kuri kubaka ubuzima bw'abantu. Ukazamva turitwaza ngo jewe sivuga ikigamba ngo ndabivugira ngaho. Ahubwo bofata ivyo bakaza barivugira ngaho, niko nawe wotekanirwa. Aha nawe ugashobora gusanga abana naho turavuze ikigamba cyane ugasanga ntacyo twabwiye abantu. Hariho umuntu yahora aseruka nk'ahantu akavuga ibintu abonye mwese ko bibasize akaryoherwa gose, none ngaho uraryohe uvuze ibintu abantu ntibavyumve. Ngo niko kuvuga ikigamba. Oya, umuntu akavuga kuko azi neza ko avuze ikintu cyubaka, kigirira neza abandi. None kitagirira neza abandi, kitabubaka, ikitabacira inzira nziza, ikitabaha kumva neza hamwe, umuntu yo kivuga ngo kimara iki? Konona gusa. Dusaba Mukama kugira ngo natwe izi mpanuro mbere nagomba kubatumirira bene ibi bitabo iyo bigarutse gusubira natwe tukabigarukako, tukabisoma tunoganza, tukabisoma tuzirikana. Ntiduhere gusa mu gusoma icupa, gusomana hagati yacu, hano basomana ntibaheze, gusoma WhatsApp, gusoma amarezo sosio ugasanga umenga twaborewe, mugabo ugasanga byaratwivye akaryo ko gusoma ijambo ry'Imana, kandi kurisoma sur le support papier. Ndabibasabye nshimitse, ndazi igituma. Sur le support papier. Hari abantu baje gusoma gusa kuri ibi aya ma écran, musanzwe aya ma écran hari gihaca turuhisha gose mu mutwe. Mbere ugasanga sinzi ko murabibona, ngira ngo mugabo biravana n'ingene ubwenge bw'umuntu yagiye araburera. Natwe bwe twarezwe n'igitabo. Iyo nsomye ibintu byinshi kuri utu dutu écran, sinumva umenga ndabigumya muri jewe. Ndabisoma nkumva ko binyohe mugabo kamenga kujya nzinguruye kuri écran umenga niko navyo bica bigenda bigaca bihanagurika. Ariko akantu wasonye mu gitabo gaseka cyarako kagateba kagasurinya ukandika mbere bikava muri memoire y'amaso, bikaja muri memoire yo mu kuboko, bikaja no muri memoire yo mutima, kirakubamwo kandi igihe nyaco, igihe iryo jambo rikenewe ukumva ryizana. Tugende kandi à la redécouverte y'ikintu cyanditswe sur le support papier. Si ijambo ry'Imana ryari ricingiye mugabo nakonyujujemwo nakabanga ndabibiye kuko ndabizi, kuko ndabikoreramwo ndabizi. Ntimutakaze contact n'igitabo. Kira noneho nintuzenya no gusenga kwacu bavyita ngo nous sommes une religion du livre, pas une religion de l'écran.
hari abantu bigeze kuba bagomba gutwarwa gose n'iterambere bagira bati mbe pataye mu misere yanyu yose ibyo bitabo by'amalectionnaire nimwokoresha amatablette sinzi washotse acabishura mugabo byari ibintu byo gutera inkuru hagati y'abantu ngo nous sommes une religion du livre pas du tablette. Ibyo vyuma birafasha mu bindi ariko nukuza turaraba umwe wese akaraba naho mvuze gutyo umwe wese agaheza akaraba ikimufasha kuzigama kugira memoire igumye ibintu muri we kuko buryo umuntu afise amadimension y'ama memoire benshi bazonga nibaza gusango nijya memoire igumye ibintu imwe y'ukuboroka yo mwishuri mugabo hariho memoire yo mu maso hariho memoire yo mu gutwi hariho memoire y'ikintu dukabakavye ikintu les cinq sens aho hose ijambo ry'Imana rikahaca rigaheza rikadufasha bikadufasha kuri zigama muri twebwe rigacika twebwe nyene bikanadufasha natwe ro gucika umuco mwumvise ingene Yesu Kristo agarutse cyane ashimika agira ati ni mubu muco bwari yakantu yaciye yongeramwo akagira ati itegereze ivyo mwumva kuko uri n'icafise ngo bazomwongereza nawe utacafise n'utwe nyene yagira ngo arafise bazotumwaka hara bacashwanira yeze ati Yesu umeno numeze gute n'uwo yarafise dukenya bace batumwaka ariko birafise insiguro yavyo bwa mbere ahagize ati itegereze ivyo mwumva burya umuntu atamenya kumviriza ntashobora kuronka umuco mwinshi umuntu azi kumviriza neza kumviriza Imana kumviriza ijya ariko arasoma akumviriza abandi aronka vyinshi ategera vyinshi agashobora kuronka umuco bwa mbere muri we akanashobora kuronka umuco w'ingene agenza ibintu itegereza ivyo mwumva hari abantu batamenya kumviriza abandi tsinda kagatima kububeshi kubwibone ko kugomba kuganza abandi aho mwatanguye kuvuga utaranumva ingene aza guheza icyumviro ciwe ugasanga uri kuragomba uri kurategekanya ivyo kumusumaca kumuzivya ubwo wumvirije neza ariko arakubwira usanga kuzaniye urukiza nawe panza wumvirize kandi ukumviriza sukumviza ibyo onye azanye ubwo nyene ucubona mu vyavuze umvirize umutima uri nyuma y'ivyo arondera kuko hari naho ushobora gusanga ari umuntu aja kubesha akakuryosha ariko inyuma hariho umutego igihe uzi kumviriza kandi ugaca bugufi rimwe mbere kumviriza bigaca bisaba guha umwanya ibintu biragutuma umurongo umuco mwinshi kandi ugashobora nawe kuba umuco mu bandi. Yesu agize ati rero ngo uri n'icyo afise bazomwongerereza nawe utacafise bazomwaka n'utwegira ngo arafise ni muri intombera agize ati nta udome kitara ngo ajyubike ku mubehe no kuvuga yuko umukama araduha umuco twese hari icyo dufise cy'umuco w'Imana kumenya kugisangira n'abandi. Iyo umuntu ari muri uyo mwizero umutuma yiyumva kumva ko afise icyo afise akagitanga n'icubahiro n'urukundo aguma yongegwa. Umuntu mu Mana atamenya gutanga ngo yitange ntiyongegwa. Umuntu aguma konsoma gusa yakira atamenya gutanga icari n'icyo afise n'utwe yarafise turagenda. Ni muri ya principe même biologique bavuga ngo même l'organe qui ne fonctionne pas s'atrophie. Et umuntu ivyo afise atamenye kubishira mu gikorwa ciza cyo kugirira neza abandi ntiyunguka. Cyo gituma ntwenga abantu baza gusa bakaba mu bukristo bwo gukonsoma amasakramentu n'amahostiya badakora ubutumwa ntibashobora kubona ibitangaza vy'Imana. Atari ukugiye gufasha naka oya, kuko abantu bose bahuye n'Imana baheje guhura n'Imana biyumvamwo kuyikunda mu kwisubiriza mu ndumane bakayikorera bagatanga ico baronse
Yesu akaguma aronka ahashira ibindi bishasha vyinshi kandi bisumbirije. Haguruka rero, reka kuguma usinziriye aho uri, uguma ukonsoma wumviriza amaudio turungika atacukora, ujya amasakramentu wumviza inyigisho hirya no hino, none uri gukora iki? Uri kutanga iki mu cyuri no mu cyufisi ibintu byose umaze kuronka? Imana izozigira iti none uri kubikoza iki? Ni wa wundi wa yatare ntimwe agenda agafuba agahamba kubera icyumviro afise kitari cyo ku Mana. Umukama arashaka yuko ubu mu Kristo active, dynamique, mbere yicara akagira ati ndashaka kubiki, nkoriki, mve ngaha, shike ngaha, Mukama tugende. Ntuzinduka umenga uri umukristo avyutse umenga ibintu byasanzaye imbere yawe. Ntubona aho uva, ntubona aho ushaka gushika, ntubona iri kurajana, ntubona icyo uri kuramarira Umukama. Haguruka. Hari abo murabona nk'aba kubagira nti none wewe gute? Gute wewe? Nakaryo keza kugira ngo twumve yuko Umukama nuko atugira bizigirwa. Ibintu byose aduhaye, ubuzima aduhaye, ivyiza byose aduhaye, abashaka kutugira umuhezagiro ku bwacu no kubw'abandi benshi. Ni navyo bituma umuntu yumva ati by'ukuri Mukama uko ngana kose ndahimbagwa n'ingene unkoresha iki, ukanshikana kuri iki, ugafasha abandi gushika kuri ibi, uciye mu buto bw'icondi, uciye muri akana kariya washize mu buzima bwanje. Ndabifurije mwese kuba bizigirwa b'Umukama no kumenya gukoresha neza ibyo mwaronse kugira ngo ntibizimire. Amen.